Warubizi. Kaze mu kiganiro Warubizi, abakunzi, umuryango, abagenzi, abantu bashasha. Oh my God, muriko muriyongera. Nukuri turabaramukije, jewe ndabagumbiriye mwese. N'umunsi nagira ndabahe ikaze mu kiganiro Warubizi. Murabizi yuko imisi yose twama twazanye ibintu bishasha. N'umunsi murabona yuko tuko dukorera ahantu hanze, twagiye kuramutsa umutumire wacu, umushitsi avuye ahantu kure cyane, n'umukozi w'Imana. Narababwiye yuko dufise anniversaire, sinzi ko muvyibuka, dufise anniversaire y'umwaka umwe. Dushima Imana, Imana yatugiriye neza, yaduhaye urushengero, igikorwa c'Imana kiratangura. Rero umukozi w'Imana, abantu bibuka umukozi w'Imana navuze yuko azova muri Canada, munyandikire muri commentaire, mumumbwire uwariwe. Umunota umwe utarahera hama tuzovugana, ariko nagira nshaka ndamwakire, ndamubabwira uwo ari we. N'umukozi w'Imana, n'umupasteur avuye muri Canada, yitwa Pasteur Evode. Twashaka tumwakire kuri platform yacu ya Warubizi. Twagiriwe iteka, ni bakwe, n'umuntu abantu benshi bazi, n'umukozi w'Imana, umupapa, umuntu atwenza, umuntu yakoze jewe kubwiwanje niteka kumugira muri Warubizi. Rero tutaratinda, tutarabarambira, abakunzi ba Warubizi, mumfashe tumwakire. Karibu. Warubizi. Warubizi. Pasteur, twagomba tubakire muri Warubizi. Kaze cyane. Murakoze cyane. Kandi nagira ndabashimire ku mwanya muto mufise, ariko mwemeye yuko dushobora gukorana ikiganiro. Yego. Umwanya wose dufise n'umwanya w'Imana. Cyo gituma Bibiliya iraduhanura ngo tugwize umwanya, tugwize uburyo tubukoresha neza. Urumva rero nibaza yuko biri mu nteguro y'Imana ari vyiza igihe c'Imana kigeze. Nibaza ko Imana ari yabigombye ko tuba ngaho. Amen, amen. Twagira rero tubaha ikaze, kandi ikiganiro Warubizi imisi yose iyo dutanguye twama dusenga, twihereza Imana, kandi dusaba Imana iturongore ku byo tugiye kuvuga. Ntaba ari twebwe, Imana iturongore ku byo abantu baba bakeneye kumva, ari byo biba bisohoka. Rero abatumire bacu nibo bama badusengera. Karibu cyane. Yego. Reka duce bugufi. Uhoraho Mana ugororotse, Mana ushizwe hejuru, Mana y'urukundo urengeye vyose, ushizwe hejuru. Izina ryawe niryongere kandi rihabwe icubahiro mu isi no mu ijuru. Turagushimiye Data kuko uri Imana. Tugushimiye umunsi nk'uyu n'umugoroba nk'uyu uduhaye, kugira ngo uwera Mana ugororotse, ibyiza ukora bimenyekane nk'uko byamenyekanye cyane mu mitima yacu, aba ariko bimenyekana no mu isi yose. Tugushimiye aka karyo uduhaye Data, ni opportunité uduhaye. Nta kindi cadushize ngaha muri kino kibanza, si amateka, si mico, si amamuko, nuko gusa watugiriye neza ukaduhishurira izina ryawe. Umaze gupfa ku musaraba ukazuka, watugize bazima, tugira n'abazima nawe, maze uturungika kugira ngo tugende tubwire amahanga, tubwire abaremwe bose iby'ubutumwa bwiza. None Mana, reka bari uvuga, nkweretse iyi plateau, nkweretse kino kiganiro Warubizi. Gushimiye ku bw'ishengero ryawe Data wahagurukije ukarihezagira, umwaka ukabuheze, ukabonye ko ari byiza Data, kugira ngo duhagarare muri kino gisagara. Duciye bugufi kugira ngo abari uboneka, ntaba ari umuntu, ntaba ari izina ry'umuntu, aba ari wowe gusa. Tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Mbwira abakunzi ba Warubizi, turiko dukorera hanze, nimwumva amabruit makenya, nukuri mutwihanganire, ariko ndizera yuko biza kugenda neza. Pasteur, nubwa mbere muje muri Amerika? Oya, muri Amerika si ubwa mbere, mugabo muri Arizona n'ubwa mbere. Muri Amerika ndamaze kugendera ibisagara bitari bikeyi,
ndamaze kuja New York, ndamaze muri Maine nagiyeyo kenshi, ndamaze kuja muri Seattle, ndamaze kuja muri ville yitwa Winnetka, ndamaze guca Boston, ndamaze kuba Philadelphia, uno musi n'ubwa mbere nje muri Arizona. Twagiriwe bakwema nishimwe. Nashaka dutangura ikiganiro tubwire abantu bakurikiranye Warubizi. Ndazi yuko abantu benshi barabazi ariko turakeneye kumenya mbega Pasteur Evode ninde, Pasteur Evode afise amateka yahe, kugira mutangure kuba pasteur hariho jani mwarimwo. Kaze rero mutubwire wo Pasteur Evode hari ico Pasteur Evode hari n'ico atakiri. Abantu benshi banzi uwo narindi, benshi ntibazi uwo ndiwe no musi. Iyo abantu bavuze ngo baranzi, kenshi bakunda kuvuga uwo je nita Evode wa kabiri, kuko hariho Evode wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Evode wa mbere ni umwana yavukiye mu gisagara ca Bujumbura, ni Umurundi, yavutse mu muryango w'abantu b'abakristo bakijijwe bazi Imana. Sinovuga ngo nasanze bakijijwe abavyeyi biwanje, mugabo ni umuryango w'abaporoti, kuva kuri ba nyogokuru, kuva ku abantu bakuze nka nyogokuru wacu avyara papa wacu, washaka na nyogokuru avyara mama wacu yari umuntu akunda gusenga gose. Nakuze rero muri uwo muryango w'abantu bubaha Imana, basenga. Hama papa wanje naciye ubwenge n'abavyeyi banje ari abantu twara gusenga kuva turi abana batoyi. Ni ukuvuga ngo jewe Evode nakuriye mu ishengero kuva muri Sunday school gushika mbere uwo bita umuyabaga canke umu adolescent. Nakuriye mu muryango w'abantu basanzwe, sindi umwana w'abatunzi kandi sindi umwana w'abakene na gatoyi. Sinovuga yuko byose byagenze neza mu buto bwanje, kuko hariho ivyabaye bitagenze neza. Abavyeyi banje sinagize amahirwe yo kubabona basazana ngo bagumane. Nkwije imyaka 11 baravanye. Cabaye kimwe mu bintu cankoze ko mu buto bwanje. Duwo rero uwo mwana yakuze neza, sinigeze mba umwana muri ico gihe umwana agoye ngo ngora abavyeyi canke ngo abavyeyi banyidogere. Nakuze mfise igikundiro c'abantu bose, ivyo nibuka kandi ivyo benshi bavuga. Ndi umuntu akunditse, ndi umwana atumika, ndi umwana akerebutse, ndi umwana w'indero, ndashobora kubivuga. Nakuze kandi ndi uwo mwana yize gukorera Imana kuva ari umwana muto, kuko Sunday school murazi ingene amashengero nka Anglikani yo nakuriye ryari shengero bigisha cyane abana batoyi. Hama ngenda ndakura ndisanga mu bikorwa by'abana, kuririmba. Hari korale y'abana ndayivamo nja mu y'imiyabaga yitwa korale Intore za Yesu. Nuno munsi kiri himaze imyaka irenga 30. Donc iyo korale ndi mu bantu bayibayemo, bayitanguye. Abantu benshi nzi bayibayemo, n'abantu benshi ndabona ko babaye abakozi b'Imana. Hama rero bref, uwo Evode wa mbere n'uyo ku myaka 16, igihugu cari kigeze mu bihe bigoye. Umujene wese yumva ashaka kuja hanze, twarakunda kuraba amafilme ukabona umenga habaye ibintu bikwega abajene. N'amagume yabaye muri za 94 95. Sinabaye umwana agiye muri ivyo bintu, mugabo nabaye umwana akurikiye abandi bajene. Muri ico gihe vyari bigezweho, utabigiyemo wamenga uri umuntu ari intru. Aro wa Evode wa kabiri yaciye avuka. Evode wa kabiri yabaye nk'umwana w'umurebera, umwana yakuriye mu ishengero, aciye abivamwo akaja mu isi kuva afise imyaka 16. Mfise igihagararo, ndi umusore, sinzi, nkunda kuvuga ngo mujene agezweho nk'abandi, umwana w'igikundiro. Urumva tuvuze igikundiro, ni igikundiro kica kiba muri bose. Satani ababizi, aragushira ko ico gikundiro kitari gikundiro antaketere, ko imwemu y'ubusambanyi citangura kuza n'akaboregwe. Kuva mfise imyaka 13 nafashe urundi rugendo n'iyindi nzira. Ndibuka ko abavyeyi banje bitabaye ibintu biborohera, kuko sivyo bari biteze.
mugabo aba bantu babisengera bakoresheje ingufu. Papa wanje n'umuntu akara cyane atigeze aduha akaryo ko kutureka ngo tugende mu bintu bidashoboka, mugabo yarananiwe ndagenda ndabo mu isi, ariho haje kuvamwo wa undi rero wa Evode baca bamenya wa mu mafilme mu maseri yo muri televiziyo. Yari umwana ari ambitieux, aguma ashaka gushika ku kintu atazi. Nibaza ko vyari influence aussi n'ibikomere byo mu buto byo kubona abavyeyi banje bitagenze neza. Muvumenga hari ikintu nokora kirenze icambaye ko muvumenga no shika ku bintu. Nari mfise ambition kumenyekana, nari mfise ambition yo gutera imbere, narashaka kuronka amahera kandi vy'ukuri uko nabishaka niko nabibayemo kuko ndi umuntu yitumye ikintu ngenda wese sinsigaza ikintu na kimwe muri karakteri yanje rikomeze. Rero kuba baramenye n'uvuga ngo narabikoreye cyane kugira ngo abantu bamenye. Navyo nabikuyemo ibindi bikomere byo kuruha kubera yuko bijana no kumenyekana. Bijya ubona abantu baba celebre, sinzi gituma abantu bavyirukira. Birimo uburuhe bw'uko abantu baca amenya ubuzima bwawe, baca binjira mu buzima bwawe. Birimo vy'uko wisanga mu kibanza utagomba kubamwo, birimo vy'uko uri influence n'abandi bagomba gukora nk'ivyo ukora. Akaboregwe naciye ndakajamwo cane, ndaba umuboregwa ibaye alcoolique, ndaja mu busambanyi, nta kintu na kimwe ntabayemwo kiri extreme. Hama rero ni navyo nahuriyemwo n'uwitwa umufasha wanje, kuko twarabajene ico gihe turafatanye, twari kumwe muri byo by'amafilme, twari twabaye abagenzi kuva imbere ku byo byose biba turi kumwe. Hama bituviramo nyene kuca twisanga twatanguye urugo, tumaze imyaka 3 twubatse. Umwami Yesu yaciye tugendera turakizwa. Donc Evode wa gatatu baravutse, atangura urugendo rwo kujana na Kristo. Ibindi byose arabivamwo, ivyari inyungu abigira ubuhombe. Ndaturuna page ntangura gukurikira inzira y'Imana. Rero hari indirimbo muri kantiki ivuga ngo iyanjana sintemba. Vyasa naho umenga ndahindutse, ndabaye uwundi muntu ataye umwuga, ataye inyungu. Mugabo Imana yacinjana mu rugendo rutumye no musi twicarana ngahanye go ku mukozi w'Imana. Amen. Wow. Ngira ndagusubiza inyuma gatonya pastor. Umaze gukwiza muri iyo teenager ukiri mu teenager, watubwiye ati mfise imyaka 16 narahindutse mbundi muntu. Nashaka ndakubaze, eske ibyagutumye uhinduka ni kubera watubwiye yuko papa na mama batandukanye ufite 10 years, ariko icatumye cyane cyane uhinduka ko urumva wari umwana wakuriye mu rusengero, wari uzi iby'Imana, urashaka kuba warakurikira iby'Imana kubera papa na mama bajaye, ariko ni igiki cyane cyane cyagutumye kuri iyo myaka 16 udeside ukavuga ati unyengera ntangure ivy'isi ngira mere nk'abandi bajene? Nukuri sino hava nja ngaho mvuge ngo ni kubera necessairement abavyeyi biwanje, kuko nabantu ni hajyanye ibintu byo mu rugo, ni ibintu by'amabanga y'abantu babiri. Umwana sinabitahura, mugabo ubundi umuntu akuze ndashobora gutahura yuko abantu bashobora kugerageza ibintu bikabagora, kuko ari abantu, kubera yuko kumbure batateguwe, kubera yuko kumbure batigishijwe iby'urugo, kuko kumbure ko nabone bari bato, ngerageje no kuraba imyaka bari bafise. Mugabo je nibaza yuko nari mfise igikomere kidashobora guhinduka bien sûr, kuko cari kivuye ko bavanye. Mugabo nari kuri iyo myaka nari umusore nk'abandi basore bose, la curiosité y'ubuto yo gushaka gukora ibintu. Ndibuka ko nari muje nagerageza utuntu twinshi, amasport atandukanye, nagerageza amasport yose. Nuvume ngashaka kuba umuntu akomeye, nuvume ngashaka kuba umuntu adakogwa ko by'ubusore, nuvume ngashaka kuba ikindi kintu naravyumva. Hama rero umva effectivement dumwana afise imyaka 12, ndibuka ko higeze kuba ikintu cyo mu buzima bw'iwanje cyo kumva ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Mfise imyaka 12 by'ukuri ndabikonfirma ko mfise imyaka 12 13 hari ukuntu umuvyeyi wanje cyane cyane papa wanje ya prefera ko vacances cyo kita grande vacances Burundi ndagipasa mu bikorwa vy'Imana. Yarakunda kunduka mu byo bita makando travail. Eglise anglikane yarakunda kubaka amashengero hirya no hino mu ntara, barategura ivyo bita makando travail bakandungika. Turi ahantu Muramvya
mu myaka ya début 90 ndibuka ko jewe numvise ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mugabo kandi kubera yuko effectivement uriko buri umwana hama kenshi iwacu ntibamenya kumenya ati none umuntu yokurikiranwa gute yokwigishwa gute hari ikibazo nuno musi arico kibazo ubona amashengero hari ibintu byinshi abantu bibaza nibaza ko je nabuze ikintu citwa suivugira ngo iyo nzira nari ntanguye shore kuyigishwa neza nkiri umwana rero muri ivyo harajemo une partie ya confusion yo kwibaza ati eskereme ibintu ndimo nivyo nshaka canke n'ibintu nyene kubera ko abavyeyi babintwaramwo kizo grande vacances nécessairement nubwo nabijamo sinabishaka sinabikunda nubwo nabikuyemo kumenya Imana numva rero ndi muri iyo phase igoye gusobanukirwa neza ivyo ndimo n'ivyo ntarimwo ivyo nshaka n'ivyo ntashaka hama nari ntangiye kumenya abandi bagenzi bangana na jewe badakijijwe nka je batabaye mu ishengero nka jewe nkabona umenga bari n'abantu bari épanoui bari libre bafise liberté baratembera n'abakobwa rero umva ufise iyo myaka uramusore twe kera twavuga ngo turababogare twarabakuhungu nyene batangiye gukundwa n'abakobwa naho tutangiye gukunda abakobwa ivyo bintu rero vyose ndibuka ko byankwega binjana y'ibindi biriko birabera mbega ico gihe mukiri batoya nyene mukiri umusore byaraboroheye kwiga muri ivyo bintu byose uruvyumva yuko wari utanguye kuja mu zindi ngeso byaraboroheye kwiga ibintu by'amashuri tugiye mu kintu c'amashuri namye ndi umwana nkuko nabivuze byo gukerebuka sinigeze mba umwana bigora cyane ku ishuri ngo uvuge ngo byarananirana nubwo kandi ntari gitangaza kuko no Priscilla Jangaho ngo mave mbesha ngo nari gitangaza ndibuka ko atakibazo nari mfise cyo ku mashuri hanyuma education iwacu muhira yari strict donc urumva ntiwashobora kwipermeta kudakora ku ishuri kubera ko umuvyeyi ijisho ryari inyuma byose yarabikurikirana ntivyari vyoroshe kuko urumva mugiye muri phase ushaka liberté mugabo mais tufise devoir tufise ama obligation mugabo vraiment mukuri narashoboye kwiga sinabaye umuntu abitaye ngo abivemwo muri iyo periode nyene niho havuyemwo Evode umuco jewe nakuze numva hariho amasaha yagera 2:00 z'ijoro mba nihenze ahagera tukamenya yuko tuba twicaye kuri televiziyo turiko turaraba umuco hariho abantu twari tuzi yuko Evode niwo wa mbere abandi bagakurikira hariho n'undi mugabo umwe sinibuka izina ryiwe ariko mwari babiri nashaka tubwire ni gute urumva batubwira ati ndi umuntu iyo nishize mu kintu ndagikora neza mbega vyagenze gute kugira muje mu muco ni rundi rugendo rutari ruto bakubwiye ko twari misore pour commencer burya imbuto y'Imana ntiva umuntu iyo yakira imbuto y'Imana muri we ni ijwi ritamuheba Imana ntizi guta umuntu ashaka kuva mu gakiza ariko Imana ntizi kumuta niko je ndabitahura niko ndavyumva sinizera ko umuntu ashobora gutakaza ico yahawe mu Mana mugabo umuntu arashaka kwikura mu c'Imana yamuhamagayemo akarorero kari simple kari sûr ico gihe ndibuka yuko jewe naho nagiye muri ivyo namanye ijwi ringora rimbwira yuko ntari ico ndiko ndajamwo notama narajana n'abajene bumva ko bari prêt gukora ibintu kanaka urazi hari mu magume harabaho utuntu tumwe tuderapage jewe ntivyankundira ko nkora ivyo abandi bakora sinashobora kwiba umutima wanje ntiwanyemerera sinashobora gukora ikibi kubera ko nari ifise ijwi riremereye rimbuza rinyibutsa ati ivyo uriko urakora si wewe n'igihe nabaye mu buzima bw'icaha nkakora ivyaha je namanye ikintu kimbwira ati ivyo urimwo si ivyawe ukumva ijwi neza ariko nari umuntu agira amagorwa kubera ivyaha nari umuntu agira amagorwa nabikora mugabo nari umuntu agira amagorwa menshi nkagira amagorwa ko nakoze ikintu kibi nakoze ikintu kitari ico naragira amagorwa rero muri iyo sanse ndibuka yuko nagwanye n'abagenzi yuko tutabandanya kuja mu bintu bibi nkaguma nzana ko hari ivyo vyiza twokora ico gihe muri iyo periode muri myaka 96 97 hariho seri igezweho abangana na je barayizi yitwa Irene Le Garçon mwagenda kuri YouTube muraza kuyibona iyo seri cyari ikintu gishasha kije muri culture y'iwacu
abajene bakayikunda. Irene Garso byari ibintu bisa na twebwe, abajene bari mu rukundo, baririmba, bafise amatara, ibyo biriko biradukwega nyene. Ama rero iyo Irene Garso tugatonda ayo masaha ageze ariko uravuga twaca twiruka kuri Irene Garso. Abangana na jewe barabizi baravyibuka nibaza ko abangana na jewe barazogira nostalgie. Twebwe rero twari ubujene natwe turi mu makupre n'abandi bajene tuza turagendana tugaca twiruka kuja kuraba Irene Garso. Mugabo muri antecedents wanje jewe narigeze kuba muri théâtre, narigeze kuba ndi umwana yatwaye muri troupe yitwa Horizon Vert, nakinanye n'abitwa ba Rick bapfuye, ba Adolphe ntibasharira n'uno munsi ari mwe mu bantu bazwi batama nubaha cyane. Na iyo troupe Horizon Vert yari financée par Poste, yame kubera amagumi irasambuka. Je rero ntivyigeze bitakara ko cabaye ikintu camaretse c'amateatre, natangiye no kwimenyereza gushaka kwandika utuntu tw'amareresi ntanabizi kubera kubikunda. Ama rero ntangura kubishiramwo abo bajene bandi turi kumwe, ntangura kubabwira nti on peut faire ikindi kintu apart kuja gukora ibintu bibi, kuja kugendera mu biki. Nuko icumviro caje numva abandi bagenzi banje twari kumwe baracakiriye. Nari mfise umugenzi umwe nita inshuti ndabita mu frère witwa Thierry Ndabahagamye ari ngaha muri Amerika muri Maine. Yari umuntu dusangira vyose, abavyeyi batumenyereye ko twamana, numva vyumva nka jewe turagiye muri ivyonye turabisangira. Nawe yari umuhungu afise indi background, afise ikintu ashaka kurealiza. Nawe nibaza ko ayo bafise igikomere cyo mu bwana, ababarire kubivuga gutyo twari abana ubwo twumva tumenga dushaka gukora ikintu. Ama rero tuca twiransa muri izo reresi. Ama igihe rero Irene Garso kiraba turibuka yuko ico gihe kubera culture Irene Garso harimo ibyo gusomana, harimo ibintu by'urukundo, amajambo abavyeyi bakavyanga barayikritika gose. Nibuka ko bigeze kuyihagarika, baravuga ngo hariho ministre ngo yanse kwibandanya kuba canke muka president je me rappelle pas w'ico gihe bayihagaritse. Rero twe tuca turavuga ati mbega nitwokora Irene Garso y'ikirundi tuja kubiproposa kuri RTNB ntibadukroya, baravuga bati ntivyo mwoshobora gukora filme bisaba uburyo bwinshi, nta buryo mufise. Turababwira ati nimutureke tubitangure, turi capable. Dutanguye akantu ka mbere baragakunze cyane, baratangara, baravuga bati n'akantu kamwe kamava muhira kugira batangure kuyidifiza. Twakoze butanu, ibiratanguye bitanguye byari vy'explosion kuva mu myaka ya 90. Ndibuka nababwiye yuko ari ikintu antuka umuco ni ikintu cyavuzwe cyane, ariko nashaka mumbwire nk'umuntu yakibayemo, nk'umuntu yagitanguje, hariho inyungu ubona cazaniye ugwaruka at that time muri ico gihe cyanyu. Kuko ndibuka yuko hariho n'igihe ndibuka yuko hari abantu bavuga ngo tugiye kwiyandikisha mu muco, tugiye ndashaka mutubwira hari ikintu byafashije generation ya kijya igihe muri ko murabikora. Ndashobora kwemeranya n'abiki gihe canke ntitwemeranye, nta ngorane mfise nibatemeranya na jewe. Na revolution yo monde kuko je ndavyibuka dutangura gukina abantu bose bavuga ko turabasazi twamenje film c'était tabou barataye. Je nibuka kumenga abavyeyi bari un peu déçus uwo muntu ibintu bagiye mu vy'amasinema ni vy'abantu batagira, byari ibintu nk'ivyo. Mugabo ndazi yuko byavyuye curiosité y'abajene benshi kubera babonye biduha kumenyekana, biduha uburyo ko benshi muri twebwe harimo bataciye bagenda no mu buzi. Nka je narahejeje amashuri mugo sinigeze nje gukora ivyo nigiye, twaciye twisanga turi muri ivyo nyene vya sinema. Rero ndibuka yuko inyuma yacu haciye havuka izindi zitwa ngo za sida warateye, zitwa ngo intwari, ishaka, haciye havuka. Nuno munsi yabaye vague itarahera, abajene bariko barakora sinema uno munsi mu buryo bugaragara. Nibaza yuko bari inspire n'ico gihe twatangura. Nico gituma navuze nashaka kwemeranya na je canke nibemeranye na jewe. Twebwe turi abantu b'influence cyane iyo faze. Hariho gusa ninde nayo yarabapeiza, hama twe dutanguye byabaye ibindi bintu. Watubwiye yuko muri ico gihe urumva umuco waje mwamenyekanye, watubwiye ati hari ingaruka zizana no kumenyekana. Watubwiye ati naranywa inzoga, ubusambanyi. Nashaka udutware muri iyo jani, mbega mwatanguye kurumva mwakuriye mu nzu y'abantu bazi Imana. Mbega ico gihe mukira abana iyo myaka 16 mwaranywa inzoga?
oya mwatanguye kunywa inzoga kubera mwamenyekanye? twatangiye kunywa inzoga gatoyi kubera influence y'abandi ba jeune kubera ushaka kumera nk'abandi, ushaka gukora nk'ibyo abandi bakora, kunywa itabi, kunywa urumogi, gukora nk'ibyo abandi bakora, ukabikora mugabo kumva ko atari ibyawe, kumva ko je nabikora mugabo narumva ko au départ numva umenga si ivyanje kubera ko akundi nakuye ko kuva mfise imyaka 13 12 nigeze kumva ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nakira ububasha guma bunyibutsa ikibi. Donc rero na ngeze muri iyo myaka la curiosité niyo confusion navuze kutaronka ngene ukurikiranwa uregwa nk'umuntu ajya umukristo yakijijwe, ni vyiza ko aregwa ko arakeneye encadrement, arakeneye kuba outil, arakeneye kuba équipé kugira ngo ashobore gukonfronta le monde extérieur. Rero nibaza ko ico nico cabuze, hama nisanga mu kibanza kitari ico, mu bantu peut-être abantu batari bo, sinovuga ngo abantu ko barabagenzi banje ndabakunda, je ne regrette rien, n'abantu bambereye inshuti nziza, nibaza ko nanje nababerewe mugisha d'une part mu byo twarimo, n'aba benshi n'abagabo bunye ba papa n'abamama, mugabo twara abajene hama twarakoze bitari byiza. Niho twatangiye gutangura ibintu byo gukora ibintu bitari byo, kunywa inzoga, kunywa itabi, kunywa kamogi, ibintu nk'ibyo. Mbega aho Pasteur Evode yarajaragira mariage, niho muri iyo niho mwahuriye na madame muri ivyo? Madame wanje twahuye turabana bato, turabajene b'abadonyene bariko barava muri adolescence baja kuba ba adulte. Muri iyo vague nyene y'umusore nyene agezweho, abakobwa bakundwa n'abahungu bakundwa, urumva ni muri izo vague twamenyanye, hama ibyo byose twavuga dukora ibi twaba turi kumwe, hama nawe nyene yarakinye mu muco. Bien sûr, oui, dari mu bantu nabone batanguye imico ya mbere. Hama urumva ko niko twamenyanye turi mu bintu tutazi nyene by'abasore by'abajere, tutazi niyo turiko turaja, mugo ndashima Imana kubwiwe kubera Imana yari izi iriko iratujana, yari izi ko umunsi umwe tuzoba turiko turayikorera. Yambereye inshuti nziza, yambereye umugenzi, yambereye mama w'abana banje, yambereye umuntu w'agaciro. Amen. Turamutahije warubizi, turazi ko umunsi umwe tuzohura nawe nyene tumubaze. Tubandanye ikiganiro cacu, nashaka mutubwire muri ico gihe mbega mwagiye kubana mukinywa za nzoga, mukinywa rya tabi, ubuzima bwari bumeze gutega Pastor? Twari mu vyaha, twari dukijijwe, twari abantu bizera, twahuriye muri ivyo. Ntitwari abana babi mugabo twari mu vyaha ko kubivuga uko biri. Hama rero twibera muri ivyo n'amafilme n'ibiki. Wewe ndibuka ko yari umuntu yari umuntu afise tendance yo gushaka ibintu buhoro buhoro, ntiyari umuntu yiruka cane. Nibaza ko noba naramwinfluenceje kuja mu bintu extreme gatoyi. Kuko bwa mbere bamuhani wabo kubera yasohotse nije namutwaye. Ntiyari umuntu gutyo mugabo, kandi ritme wanje yari igoye ko naramaze kumva mu bintu nyene bisaba ko utankurikiye urumva uca usigara inyuma nta kuntu. Hama rero umva muri iyo nzira twari abantu badakijijwe, twahavuye ndumva kuva 97 tuzinanye, za 2002 niho yaje gusanga yasamye inda. Hama nakubwiye ni amavarere ntiyari mabi, nari umunyavyaha mugabo amavarere ntiyari mabi. Asamye inda twari jeune, je nafise imyaka, twaduse imyaka 24 à l'époque. Je nadesize yuko atamwana we wanje yoba umwana avukiye muhiri wabo. Ndesiza ko tugira mariage, naho n'abantu ntibadutahuye, baratuvuze yaza ko hari ama Facebook n'ama YouTube twari kuba twagowe ko kumenyekana ni très dangereux. Baravuze mugabo twaje tugira mariage twebwe, kandi byatubereye vyiza. Twaje tugira mariage hakiri kare, wiri twaciye dukizwa ngo tuba abantu bagiye mu murongo mwiza, n'abandi twabandanje kuba mu bintu bigoye un peu. Mugabo byatuviriyemo inzira nziza kubera le sens ya responsabilité, ko wabaye umuvyeyi, kuba ufise urugo, byaratuma la pression guhinduka ibaho. Umugore wanje rero yaciye ahindura, tugize mariage tukavyara, we yaciye ahindura.
arahinduka atangura kwegizija yuko tuba mu rutonde rwiza Ego. byamworoheye yararushe kuko Gerard nayibera hanze mugabo kubera ivyo abo mu ruhe bwiye bwamujanye kurondera Imana urumva rero iyo Mana yarondeye yayizanye muhira tuca tuviramo gukizwa. Pastor tubwira ingene wakiriye umwami Yesu gukizwa nyene uko apana kwa kundi ufise imyaka 12 gutangura gukurikira inzira y'umwami Yesu ingene nakijijwe nakubwiye yuko kubera kugendera mu bintu vyinshi mfise intahe ndende n'amateka menshi tumaze kuba turi marié dufise abana babiri ndibaza umukobwa wacu agira kabiri n'umukobwa w'unyako ariko aja kwiza imyaka 20 ico gihe yari mu kuvuka je natangiye kudekura ko mfise ingorane ya alcool kandi jeune mfise ingorane ya alcool kubera mu gitondo najugumira mu gitondo natranspira sinashobora gufonctiona ntanyoye inzoga ibintu biri pénible hama urumva inzoga zijana n'ibintu vyinshi entourage inzira zigoye z'abantu bagoye sinzi gene umuntu w'umunyavyaha yisanga n'abantu bakora nk'ivyo akora hari n'igihe nicara nkavuga mbega naka twahuye gute naka twagendanye ni kubera ko abantu bari mu bintu bimwe hari igihe bamenyana bari mu ngeso zimwe hari igihe bakundana n'abantu basangira akamu gusanga bakundana cyane iyo umuntu akavuye mu baca guheba niko je vyari bimeze rero umugore wanje yararushe turaruhishwa n'ingene ndiko ndabona ubuzima buriko buragera ndihebura ndabona ko ngiye gupfa rero umugore ni muri yo sense yagiye kurondera solution ko yararushe twari turushe agenda kutangura gusenga afite musaza we à l'époque yari akijijwe cyane aja gusenga batangura kuja kurondera Imana hama buhoro buhoro ntiyakijijwe mbwo yaraja gusenga umunsi umwe yatahanye n'abantu bavanye gusenga baza muhira je atari hondi batangura baza gusengera muhira hama uwo muntu umwe mubo bazananye yari umukozi w'Imana arahishurirwa ivy'iwanje ivyo ndimwo ngene umutima wanje merewe ntashe naciye mfatirwa ngaho nyene kuko yaciye ambwira ibintu ntarinzi yuko ari undi muntu abizi hama bimviramo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uwo munsi n'uwo munsi jewe nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza hari mu kwezi kwa gatanu muri 2005. Amen. Pastor nashaka usubira inyuma gatonya uratubwiye ati naranywa nkajugumira iyo ni ingwara ngaha muri ibi bihugu tubayemwo bayifata nk'ingwara ya dependance ariko nashaka gatonya mu bihugu byacu muri Afrika wakurahe ubufasha mbega waragiye kwa muganga abantu kuko ni ibintu bihari abantu baragwara kandi baranapfa mbega wabigenje gute muri ico gihe ni ikibazo gikomeye kuko iwacu nta maresource ahari iyo uri mu ngorane nk'iyo ikintu ca mbere ni jugement abantu bashobora kuca bihutira kugucira urubanza batazi ingene uri kurabibamwo n'abantu benshi baba mu bintu batagomba badakunda mugabo bagasanga abo bafashije nibo ahubwo ariko barabacira urubanza je nta marususa yari ahari kandi washaka narabinyegeza cyane n'abantu bake baba baramenye ko ico kibazo nakigize nibaza ko atanababimenye ko cari ikibazo kiri hagati ya je n'umugore wanje niwe yambona mu gitondo ko transpira niwe yambona ko njugumira ndadibuka ko nigeze kugira ingorane ndaja kurondera umuganga bashobora ko bampaye n'imiti itariyo bashobora ko barampaye n'imiti ndiko ndadetective biriko biranshikira ko ari igihe twanwa twasha tuzinduka tuja kugira ibintu byabo ngo two tugira amasiporo kandi inzoga zitarakuvamwo utaryamye hama ugacugira ibibazo kaja kurondera amaresource ugasanga bakwa kuvura ibyo utagwaye ngo ndaboze kaguha imiti rero nibaza yuko iwacu nta maresource ahari nta bufasha buhari nta n'abatahura ibyo turimwo nta abantu ibintu byose babifata sinzi kumbura uno munsi bari maze imyaka myinshi atari yomba kumbure hashobora mugabo ntavyo ndumva mbona ko abantu bahora babimborerwa je nakuze mu makartier usanga mu mihana 10 mu y'abantu mubana aswate hariho umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe mama canke hariho umupapa alcoolique ibyo byose uri kurabiraba ni ibibazo abantu baba baragize swate bivuye ku ngo zitubakitse neza swate bivuye ku bibazo bagacaba ngo n'amarozi no hari ibibazo byo mu rugo bishobora gutuma umuntu atakaza umutwe agata mutwe akaba umusazi twakuranye n'abantu gutyo umugabo ubona ko atakibafasha gihari umuntu akazoguma ngaho ari alcoolique akazorinda apfa atarusurse kandi yifuza kubivamo yifuza guhinduka nibaza ko iwacu aco gihe mvuge muri ico gihe ndeka ivyubu
nta ressources zihari. Ikindi naco nuko nuno munsi haracari abantu bivanta ko yari gusangira n'abandi, ugasanga ariko arabivuga ngo inzoga zirabica, barazinwa mugabo zirabica, la celebrité bakivanta ngo bamenyekane mugabo barapfa, kuko nta muntu n'umwe yifuza ko ivyo yari yakoze, ivyo yabamwo bigenda mu nzira y'abandi. Nico gituma umuntu atweza kugira ibanga. Rero hari ibintu byinshi tubamwo mugabo tutazi no kubijera, n'ingene tubijera. Turiko tuvuga ku kintu ca addiction, ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane. Ngaha anye urumva uraja kwa muganga bakakivura, naho nyene biragoye yuko bakivura, ni ikintu naco nyene bataratorera umuti inyishu. Ariko nashaka tukizane mu nzu y'Imana, kuko Imana ntaco idashoboye. Imana irakiza, Imana irahindura, Imana mbese iranazura n'ivyapfuye. Nashaka rero pasteur utubwire iyo addiction ibyarakoroheye kuyivamwo, wayivuyemo gute? Yabaye intambara ndende, kuko je natangiye kubona ko mfise ikibazo muri 2003 nabonye ko mfise ingorane ya alcool, ntashobora gufunctiona, ntashobora no gutwenga ntanyoye. Kugira ngo ndaguhe igicapo, nanwa kuva kwa mbere gushika kwa Mungu, nanwa lundi barambabwa b'abarundi baja mu kabari, bakanwa zine pendant la semaine, bageze muri weekend bakanwa izo twita ngo plusieurs. Tusigaye dufise n'amasiro gavuga ngo turazice nitwaza kuzica ngo zitwice. Twari dufise n'amazina twitana ngo turi biti vyo mu kabare, ngo turi ibintu bigoye. Rero jewe 2003 nabataye kubona ko mfise ikibazo ca alcool, nkaca ndabinyegeza. Bisigura iki? Bisigura ko le matin saa 2 n'abanyoye inzoga zibiri, kugira ngo nshobore kuja gutwenga, kugira nje gukora nategeza kunywa inzoga. Hama ukabufise miliye z'abantu bose bameze gutyo, banwa inzoga, bakunda baryoherwa banyoye, bakora banyoye, bavuga inzoga, bishimira inzoga, bayihayagiza inzoga. Twe twakuze ico gihe tugwa muri ivyo bintu, kunywa inzoga, kunywa ikarato y'inzoga cari kwihaya. Ubonye abatemvye warabatwenga ati yatemvye zamukubise hasi ntashoboye. Nuno munsi harimo abantu babifata nk'ubuhizi, mugabo bariko baragenda gupfa. Donc rero jewe vyaragoranye cyane, kuko maze kubona ko mfise ico kibazo, ndibuka ko natangiye kwikangura, ndavuga ni ndashobora gupfa, abana banje ntabarezi, ndashaka kurera abana banje, ndashaka ko ni genari source, uravyumva nije nakora. Kandi inyuma yanje hari abantu benshi muri ivyo twako turakora, nari umutwe, nari umutwe utegereza gufunctiona kugira ngo n'abandi bose bafunctione. Ntama ntangura kubona ko mfise ikibazo ntari bubabwire. Donc naragwanye, nkashaka guhagarika kugira ngo uvyumve neza, ndaye ntanyoye egare ko ndyandara ntasinziriye, maze amajoro 2 ntanyoye egare ko nzomara amajoro 2 ntaryamye. Narigeze no kugira kumara une semaine shako zimvako, nkaca mara une semaine ntasinziriye. Donc uca wumva ko nari ngeze ahantu alcool yajejeta mu maraso. Rero ivyo onye ngomba kuvuga, mbwire n'umuntu wese yari muri ico gihe, inyishu irahari, umuti urahari, inyishu ni Kristo. Amen. Kuko umunsi jewe bihagarara ni umunsi nakizwa, umunsi natura ko Yesu ari umwami n'umukiza. Uwo munsi nyene ivyari inyota, ivyari kwifuza, ivyari addiction vyari biheze gushika no munsi sinasuye kwifuza inzoga. Rero abantu bagiye muri Kristo bakajana yo umutima wabo wose, ibi babiremereye ko ama addiction si inzoga gusa, si alcool, harimo drogue, harimo ubusambanyi, harimo n'ibindi bintu, ama obsession, harimo n'abantu, harimo n'ibindi byinshi. Donc iyo umuntu yinjiye muri Kristo abicare mu gisha vy'ukuri, Imana ikamuremera umubiri mushasha utari mu icaha, ikamuremera umubiri mushasha utari mu kwifuza, akaba icare mu gisha. Kandi ubutanga urugendo rw'amahoro nico ciza, ubutanga urugendo rw'amahoro n'umunezero, abawe bakagira amahoro, kazoza kakaba kari asire. Amen, amen. Pastor, muri uru rugendo nyene warubizirabwa n'abantu benshi, kandi turashima Imana aho igikorwa kiriko kiragenda, aho kigeze. Hari abantu benshi batwandikira ama message batubwira mu dusengere, bivanye n'intahe wumva zica kuri warubizi. Hari n'umunsi umuntu ashobora kubaza Imana, yakiriye umwami Yesu, ariko aragendera mu ngeso adakunda, afise izo addiction. Wabivuze neza ati addiction ntabwo ari inzoga gusa, ntabwo
hariho ibintu byinshi ari addiction, hariho kuraba amashusho atari meza, n'ibintu byinshi ama addiction. Jewe nsigaye mbona abantu batwandikira bakatubwira mudusengere iki natwebwe tubirimo ntidushaka yuko tubibandanyamo, kandi ugasanga n'abantu bari mu ishengero kandi bakorera Imana. Rero ndashaka uvugane n'abo bantu ubabwire mbega uwo muntu yakiriye umwami Yesu n'umunsi akaba ari muri addiction itandukanye, mbega uwo muntu bisabwa iki kugira abohoke? Mbega yo kwakira kandi umwami Yesu dogenda gute? Ndashaka umuha inkuru nziza. Burya Yesu yaravuze ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya, harimo ico kutamenya. Ikigira kabiri no kwisanga mu bantu baba ariko barakora peut-être ivyo batahamagariwe, kuko bisanzwe iyo umuntu yakijijwe abavutse. Iyo umwana yavutse akeneye kuregwa, abatanguye urugendo, nuvuga ngo urakije ngo byose byose bica biba automatique, birasaba kuba encadré, kuko satani ntashobora kukureka gutyo gusa. Nico gituma iyo umwana yavutse, ndaguha akarero gatoyi, ni umuntu wakijijwe iyo umuntu avutse mu mubiri nk'uko tuvyara ababebe, utaciye umwonsa yobaho gute? Ni ukuvuga ngo uwo mwana afise ivyo bibazo mu buryo bwo gukizwa, cyangwa uwo muntu yavutse bwa kabiri, yavutse ku bwa Kristo, abakeneye ubwa mbere kuregwa, kugaburirwa, kugira ngo yambare imbaraga zimuha kubohoka. En general ubunye ibintu bihari, mbona ko ndavuga vyo kutamenya, nuko umuntu akizwa ubwo nyene bakamutwaye mu bintu biri extreme, bakaba batangiye kumuha amaprofesi, bakaba batangiye kumubwira ibizoba muri kazoza, kandi hari biriko biraba muri kubu, hari biriko biramugora uno munsi, bagaca bamubwira ko azoba je ne sais pas, ko babona ivyo azoba, kandi uno munsi hari biriko biragorana, ntibashobore kudiserna neza ivyo akeneye uno munsi gusumba ivyo azoba muri kazoza. Rero iyo umuntu yavutse, ikintu ca mbere akwiye kuvukira mu kibanza hari uburezi, kugira ngo bamugaburire, bamurande autonome, bamuhe amauti, bamugaburire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryonyene ubwaryo rirabohora. Ikintu kigira kabiri, bamwigishe gusenga, kuko gusenga ni imbaraga na zone zitubohora. Ikigira gatatu, bashobore kumwigisha neza, atahure neza ico yahamagariwe, kuko hari igihe uba mu bintu ukavuga ngo niyo destin wanje, ngo nabi wacu baraboregwa, ngo nabi wacu baba gutyo, ngo n'abatante banje bapfuye gutyo. Oya, abapfuye gutyo ntumatanye nabo. Muri Kristo turi caremegisha. Sintegerezwa kuba ico mama wanje yabaye, sintegerezwa kuba ico papa wanje yabaye, sindica abandi bari, sindica abandi bavuga, sinzoba n'ico abandi bifuza. Ndico ndi muri Kristo Yesu. Rero ivyo bisaba ko umuntu abimenya, bisaba ko umuntu aba equipe, bisaba ko yigishwa. Jewe nibaza ko ariyo mahigwe nagize. Umwaka wa mbere nivyo narazubaye ndajanwa mu bintu bitari bikeyi, mugabo navuye ndonka uburezi. Ndaronka abantu banyekipa, bimpa kubohoka. N'abantu bandeze banyigishije ku develop ico bita autonomie spirituelle, kumenya hakujya ku mwana ahaguruka ukamugaburira, agatangura kwifatira ibere, ejo ukamuha bibero, ejo agahaguruka, agatambuka, aratemba, arahaguruka, ariruka, ukamubuza ntiwiruke cyane, genda buhoro buhoro. Hama akagera igihe akamenya ko yirutse cyane ashobora gutemba, hama akamenya yuko akwiye kwiga. Umwana uramwigisha, uramutwara ku ishuri, akamenya kwiga, akamenya ko akeneye kumenya guharura, akamenya ko akeneye kumenya ikibi iciza. Umwana araregwa. Umukristo avutse arafashwa. Rero nibaza ko impanuro noha umuntu ari muri ico gihe, urakeneye abungere bari capable yo kumva umutima wawe, urakeneye kwatura, ko biri yavuga ngo nimwatura ivyaha vyabo byo mu mutima wabo bazokizwa. Abantu benshi nuko baratinya no kubivuga, kwera abungere batakira abantu bibanga, batakiri abahamaga kugira ngo bakore ico kintu. Abungere ubunye nabo kuboneka ku ma podium, reka tuyite gucyonye, sabungere bo gufasha intama. Rero nibaza ko abantu babuze ubwo burezi, abantu babuze ico kintu cuko bofashwa kugira ngo bashore kwiyambura ibintu vyose, bashobore kwidebarasa ibintu vyose. Paulo akoresha amaboko kwikunkumura ububi bwose. Barakeneye abantu babafasha muri urwo rugendo. Rero ndavuga ngo wegera abungere,
udiserne umutima w'abungere bashobora kukumviriza bakaguha impanuro ziriho. Je ndakubwiye ko birashoboka, ndazi abantu benshi babohotse, ndazi abantu benshi bakize, ndazi abantu benshi bari imborerwa mu ishengero wacu barahari ahantu henshi, ndazi abantu barafise ama addiction atandukanye ubunya ari bazima ku bwa Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Oh, nta kidashoboka ku mwami Yesu. Pastor, none mumaze ku ugo rugendo mwamaze kuva muri addiction, eske hari abantu babasapotinze? Ego watubwiye ati nakiriye umwami Yesu, hariho abantu baguherekeje muri ugo rugendo, nka madame wavuze watubwiye ati niwe yatanguye kuja gusenga hamaraza n'aba, mbega hari ico byagufashije kugira uhebe ivyo bintu? Kuko iyo ukijijwe nibyo nakubwiye, ikintu ca mbere Imana iguhindurira entourage. Wagiye mu isi wa influenceris, ugiye mu bwami bw'Imana, necessairement igitangura kukwereka abantu reference, abantu vuga ati ico mpa gukizwa nkanaka, ico mpa kuba nkanaka, nka jewe Imana yarashiriye abantu mvuga ntujya muntu nukurya n'umuntu w'Imana arakijijwe, ico ngira nkujya nashitse mu ishengero nsanga hari abantu bavuga amajambo y'Imana mu rukundo mu mbaraga, nkavuga nti ico mpa kuba nkanaka. Donc ico kintu ca mbere caramfashije kuko casunikiye abo bantu bari, canyegereje abo bantu. Ikigira kabiri, burya ukijijwe kubera abantu baba bakwegera ari benshi, na Satani arazana n'abatari bo bishushanije. Mugabo Imana iyo yaguhaye uburezi uraronka uco bitanu uco no kwita umugidi spiritual cyangwa umuvyeyi mu buryo bw'impwemu, n'umuntu akuyobora agukura mu nzira y'ikibi agutwara ku musaraba kugira ngo ushobore neza kwidetasha n'ivyifuzo n'ibintu byose by'isi, ushobore gushika kuri iyo nzira nziza. Washaka kenshi bigutwara kure gushika no gutahura neza ico wahamagara kugira ngo ushobore kuba mu gikorwa c'Imana. Ko ni urwo rugendo je nabonye rwamfashije kuba narabaye yanture, kuba narabaye mu ishengero, kuba narabaye munsi y'uburongozi, kuba narize kwicara ku birenge by'abanyigisha, kuba naracishijwe bugufi, byaramfashije gose. Mwamenye gute umuhamagaro wanyu? Ni gute wavuye muri Evode uraza uba wa mu Evode wa gatatu uba pasteur? Ni gute mwamenye umuhamagaro? Umuhamagaro je nkunda kuvuga ikintu kimwe, sinzi urumva ni sinova nja kuvugira abandi. Nukuri jewe muri discernement wanje somye n'ijambo ry'Imana nkarabi vyambayeko, biragoye ko umuntu yovuga ngo je ngo rero ngo ndakijwe ngo cemenye umuhamagaro wanje, biragoye. Kuko ikintu ca mbere, umuhamagaro wa mbere duhamagariwe si wo kuba pasteur, umuhamagaro wa mbere si wo kuba apotre, si wo kuba profete, umuhamagaro wa mbere ni w'agakiza. Yes. Iyo rero umuntu ahamagaye gukizwa abatangiye urugendo rwo guhinduka. Waruzi yuko turiko turahinduka tugwana na twebwe nyene, tugwana na kamere yacu, tugwana n'ico turi, tugwana n'ivyo twubatse, tugwana n'ivyo turi. No kuvuga ngo nta muntu numwe azombesha ngo yaratahuye umuhamagaro wiwe hatarabanza gusambuka ivyo yubatse, ama vision, ivyo wishimiye, ivyo wakiye ku muryango, ubakiye ku mashuri, ubakiye ku bintu, ingabire n'ibindi byose. Imana ibanza kubibriza. Nivyo bavuga ngo brisma. Umuntu atarajanjagurika ntashobora kumbwira ngo yatahuye neza umuhamagaro wiwe. Ndashaka tuvyumvikane neza, tureke kuyobeza ubwoko bw'Imana, tureke kubeshera Imana ngo yavuze ibitavuze. Umuntu atarajanjagurika, umuntu atarahinduka muri karaktere, umuntu atarapfa muri kamere, umuntu ataramenya neza ntashobora. Wibuke Mose yari yakuriye ibwami, irafa ariko yisanga inyuma y'intama kuragira kugira ngo atahure neza yerere yakoze, ko yakoze ivy'Imana itamuhamagariye kuja kugwanira abaheburayo. Imana ntiramungitse kuja kwica, yari ifise ukundi yagomba kwibikora. Twibuke n'abandi bintu ba Jeremi bageze imbere y'Imana aravuga ko turi bato, bibona nk'utunyegere, bibona nk'abantu badashoboye. Rero ikintu cy'umuhamagaro kiza kuza umuntu yabanje kwitabira umuhamagaro wa mbere w'agakiza, gukizwa no guhinduka. Hama muri bwa burezi nubwo kuyoboka, nta muntu ashobora kuvuga ngo ndatahuye ko ndi pastor ataramenya no gukoropa mu ishengero, ataramenya. Nta Bibiliya ivuga ngo utabaye umwizigwa kuri bito nawe umwizigwa kuri binini. Woshobora gute kuyobora ubwoko bw'Imana udashobora no gukubura aho baciye?
hari igihe abantu bava mu isi umuntu akaza kubera yuko yari munyacubahiro mu isi, yari umuntu bemera baciriye bugufi afise amafaranga, bagaca bashika bakamukreyira ibintu ngo twabonye Imana itubwiye kuri umudiyakoni, twabonye kuri mu business no muri eglise. Le business ne fonctionne pas l'église, nta département ya business baho muri eglise. Abantu bahamagaye guca bugufi. Yesu yabakuye inyuma y'ubwato baraba entrepreneur. Babwiye ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Bamukurikiye atangura kubatuma kugenda murondere, genda murondere ubwato, genda murondere aho turi vya Pasika. Batangura umuntu yabasumbye uburyo, batangura gukora ivyo ariko arababwira. Genda mugure, genda murondere ibi, genda murondere ivyo tujya, genda murondere aho duhava dusangira ivya Pasika. Batangura kuba abantu bataye bamatiye barabatoza kode. Mugabo bisanze bariko barakorera Kristo. Abatuma genda mugende murasanga inyana y'indogoba. Doko nta muntu ashobora ngo yatahuye umuhamagaro wiwe ataratangura gutahura bito vyo mu bwami bw'Imana. Nitwahamagaye kugira ngo twicare mu vyicaro binini, yatwamaye gukorera abandi. Rero iyo umuntu ariko aragenda gutyo, umutima wo gukunda intama, umutima wo gukunda ishengero, umutima wo gukunda umurimo w'Imana uratangura kumuhishurira ikibanza agomba kubamo. Naricaye inyuma ya kamera ndiko ndafirma, narakubuye mu ishengero, narasohoye pubere mu ishengero, ntaratahura yuko ndi umwungere. Mugabo mu gukora ivyo vyose nsanga hari ibindi bintu nahora nkora ntatahura byo gukunda abantu, kuja kubumviriza, kuja mu ngo, kuntumako, kuja kumviriza ingo, kuzifasha, ntazi ko aribwo bungere. Gushika ntahure ni utabaye mwizigwa kuri bito ntabo mwizigwa kuri bindi. Rero kuba umwungere pour moi c'est promotion. Non, kuri jewe si promotion, kuba kuri jewe so gushigwa hejuru, ni imvugo itariyo. Kuba umwungere ni vocation, ni umuhamagaro. Yes. Nukuba mu gishingo ca Kristo. Kristo yemeye gupfa kubw'ishengero. Kuba umwungere nukwemera gupfa. Gupfa muri kamere, gupfa mu curi, gupfa mu vyo wubatse kugira ngo ushobore guserva abandi, kuko utarapfa ushobora kubakorera. Uca usanga uriko urabakoresha bagukorera. Amen. Numva ngaho onye ico kiri kwije sinza kubwibandanya ndagikorako, ariko ndashaka mumbwire mwavuye mu Burundi muri pasteur muja muri Canada. Oya, ariko mwavuye mu kijijwe. Navuyeho nkijijwe, Imana yangiriye ubuntu. Navuye Burundi, umwungere wanje yanshize yantwaye, ntiyigeze andeka ngo mbe umuntu yicara ko yarabona ko ndumunyamwete. Wamfashije, wandongoye muri iyi nzira, yabaye umuntu antwara mu bikorwa. Twaragiye kuvuga ubutumwa ahantu henshi hatandukanye. Ico gihe byinshi sinanabitahura, mugabo narabikunda pare kandi nkamukunda, kuba namukunda icambariye ngo tuje gukora cyose nagenda gukora. Kandi navuze ngo Imana yaguteguye iragutegurira n'umugore. Ndibuka ko ico gihe twagenda kenshi tukagenda kuvuga ubutumwa hirya no hino. Hama muri ico gihe no namenye yuko Imana prophétiquement no namenya ko Imana indungitse ahandi hantu kure. Igihe Imana yanyeretse ko nzogenda kure, si bya bindi abantu barababwira ngo uragiye muri Canada ngo uzotekera ku vyuma. Je nabonye ko ngiye kugorwa, nabihishurwa nkuko ngiye ahantu muri formation y'igisoda, nzoruha, nzozindugwa, nzosuko kw'amazi, nzobayimiriye, nzoba nk'umuntu agiye mu kugwana mu gisoda. Sinatahura ivyo ari byo. Ndibuka ko nabibwiye abakozi b'Imana, je nguma ndota imeze gutya, barambwira ati woragiye. Ico gihe niko byaje, ca ndagenda muri Canada, kandi effectivement jewe naje muri Canada mba nk'umuntu sinzi Paulo, ubuzima bwa Paulo sinzi ko hari abantu barababwimvirako. Paulo yarahamagawe acava kuba aherekejwe n'ingabo zimukikije, ava kuba ari umuntu aja gutora ivyete ibwami, ava kuba ari umuntu ashika ibwami ahantu hose, aba umunomade. Ubuzima bwanje bwabaye nk'umuntu aguye hasi, mvuye kuba umuntu abantu bose bazi muri televiziyo, nguye muri inconnu, amo abantu batamenye iyo naguye niyo naroye. Mbu umuntu agiye mu bundi buzima bugoye gatoyi, ni birebire sino bivuga, gushika ntahure ko Imana yashatse kumpindura. Yari kirakora kuri kamere wanje, yari kirakora kuri yo celebrity nari niyiziko, yari kirayibriza gushika ndavyidetasheko, numve ko ntari umustar, numve ko ntazwi, gushika mbone ko n'igikundiro kimvuye ko, ntahure ko ntari umubogara abantu bakunda. Warageze kuri iyo leta wumva yuko igikundiro kikuvuye ko narageze ahantu mbona yuko ndi envolien.
Evode tuzi w'umusitari Burundi hageze Imana yaracishije bugufi irabinkuramo vyose. Bimwe Pawulo yavuga ngo ivyari inyungu kera nayibonye nk'ubuhombe ku bwa Kristo. Naho je Imana yanshishije. Nico gituma mvuga ni kumenya umuhamagaro n'urugendo rurerure. Ntawo haguruka ngo je ndazi ko Imana nzogira. Ego hari ibimenyetso vyinshi uravye ivyo nabayemwo, uravye leadership ngereje yabaye mu buzima bw'iwanje. Ni ibintu Imana yanyigishirije irabintwaramwo bien sûr no kuja gukorana n'abandi bantu mugabo je Imana impamagaye yabaje kubomora ibintu byose nari nubatse. Ibintu vyose nari niyiziko ivyo nari narabayemo yabanje kubiboma vyose nabikubita hasi ndajajangurika mba hasi gushika naho ndibuka ko hari umuntu nakiriye avuye mu Burundi ndamwakira aranda baravuga ngo wowe ntiwapungukiwe ntihari ikintu cabaye yibaza ko ngira wagwaye canke mugabo cari igihe c'Imana ikiragutegura Imana ikiragutegurira gucisha bugufi. Pawulo vyafashe imyaka 7 irenga kugira ngo ave muri ca cubahiro yari afise yemere ko yabaye imbohe yemere ko abaye umuja ku bwa Kristo avuge ngo nabaye imbohe ku bw'ubutumwa bwiza nabaye umuja ku bwa Kristo kugira ngo ageraho urumva neza ko yari avuye hariya aguye ngaho. Donc rero je aho vyaciye nimwigeze mwumva mushaka kubivamwo usubire muri bwa buzima? Nakubwiye ni jewe ngiye mu kintu sinzi kuvyibuka. Ego je ngiye mu kintu ngenda wese jewe ngiye mu gakiza. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Imwe mu marezo ya mbere yatumye ndesida kuva mu Burundi imwe harimo decision iri personnel ivuga ati biragoye kuronka amahera ari propre, biragoye gukizwa ngo gume mu bintu bitunganye bigororotse kubera turonka amahera tubanje gukora ibintu, tubanza gutanga ibiturire, tubanza kuba mu bintu bitari byo, twubatse ibintu birimo maronetete nyinshi. Jewe nk'ijijwe narabivuyemo ndavuga sishaka gukora ivyo bintu. Ni ukuvuga ngo naremeye gukena nkiri Bujumbura ndatangura kubura n'uburyo kubera ko nari mfise ubwoba kudashaka gukora ibintu bitisara. Rero kimwe mu byatumye ngenda harimo kudakora ibintu bitarimo bugororotse. Pastor Jenny nibatse ko nzoronka patito y'iki kiganiro ariko ndashaka mutubwire mbega terrain yo muri Canada watubwiye ati je Imana yanyeretse yuko ndiko ndaja ahantu ndiko ndaja kugwana. Ego yarakugoye ariko ni gute kuko ubu unye ishengero ryanyu ni eglise izwi ni eglise izwi ni yuzuye umwuka wera. Nashaka mutubwire kugira mushike aho muri uno musi muri Arizona mwaje muri anniversaire ya mbere ya CRC aho iki kiganiro kiriko kiraca warubizi. So nashaka mutubwire mbega n'uyuhe muyoboro Imana yabahaye kugira ishengero rigere aho rigeze no munsi? Shaka kwanza gukosora akantu kamwe. Ego w'igishengero rikuze tukavuga ngo ni ishengero ngo rimaze kugera ni gihe ni aho Imana igeze muri twebwe. Umuntu yanyigishije umwungere abanyigishije ndibuka ndiko ndababaza ni mbega je nzomenya gusoma nanje Bibiliya menye kuvuga amajambo y'Imana nkuko mwege muyavuga n'ibiki byose. Ndacibuka ijambo yambwiye ngo ikiri n'ubugingo cyose kirakura, ikiri n'ubuzima cyose kirakura, ikintu kidakura ni kitagira ubugingo, ikitabaho ni kitagira ubuzima, mugo ikiri n'ubugingo cyose kirakura. Amen. Donc twebwe sinoja kuvuga ngo ni Evode na gatoyi kuko Evode nakubwiye wamwumvise amtiga vulnerable n'amateka goye na parcours goye. Nta bintu binini ya biri mu buzima bwa Evode uvuga ngo byo mushoboza gukora ibitangaza, nta bihari. Nta experience no kubwira ngo ndafise ngo giteye ubwoba ngo dumuhanga w'umuhanga ngo yotuma akora ibintu, nta bihari. Mugabo iyo umuntu yihaye Imana, iyi ntambuko z'umuntu zishikiwe n'uhoraho, iyi ntambuko z'umuntu zishikiwe kuhoraho aba favere y'Imana ku buzima bwiwe. Rero nibaza ko ugo rugendo rwo kugendana n'Imana ruri mu focus yo kuvuga ati ndagomba Imana, ndagomba kugororokera Imana, ndagomba kugendana n'Imana mu byo nkora, ndayigomba mu masengesho nasengeshe ndashaka Imana ifatika
wumve ko je naje muri kiya gihugu ndi jenyene size umugore n'abana batatu Bujumbura wibuke ko ndana umunyavyaha amenyereye ibintu bimwe bimwe bigoye nakijijwe tuwaza ntari kumwe n'umugore urutahura ivyo ari byo swate nayo gushobora kugwa muri vya bindi rwa rugendo rero rugoye ni ukuvuga ngo warihaye Imana ye tuzogendana n'Imana gushika sente pas facile umva harimo ico kintu cyo kuvuga ngo sinshobora gukora icaha harimo ico kintu cyo kuba determine ndagomba kugora sivuga ngo sindiko ndavuga ngo nduwera ngo nta madefo nta bintu na mugabo sindi umunyavyaha muri tatide wanje sinari umunyavyaha kandi ntavyo nakoze rero nibaza ko Imana nayo Bibiliya avuga ngo ubaye mwizigwa kuri bito azoba mwizigwa kuri binini Imana iratubona ikaduherekeza igashigikira intambuko zacu ikatuyobora ikindi naco irakwegereza abantu bashaka kugutahura umutima wiwawe bashaka kukumva ego haraza n'abandi batari muri gahunda kwega ngo bagucarajinga ukure ube ferme byandi yavuga ngo wego yanyibe ego yanyu oya yanyibe oya birabaho mugabo je novuga yuko ni ugo rugendo guko kugendana n'Imana haba Imana nayo ikaguha ubwenge ikaguha n'abantu kuko ishengero turimo si Pasteur Evode gusa nkorana n'abandi vraiment abantu b'Imana nabone bakunda Imana nabone bari ko faveur y'Imana no kuvuga ngo rero ngo iyo Mana iba muri twebwe ni kirakora ibintu bien sûr harimo ibyo twovuga ngo ivyigwa kumbure vyofasha n'abandi ivyo vyigwa navyo ni byo kuguma mu kuri kumvira muhemu w'Imana no kuguma mu rukundo. Amen. Mbega biroroshe gukorera Imana nk'umupasiteri mu mahanga muri ibi bihugu turimo? Iki nashaka kubwira abapasiteri bari muri Afrika. Yego. Si kubera yuko amashengero ari manini yuzuye abantu bisigura ko umuhamagaro wanyu ari munini. Kuko Kristo ntazotubaza amashengero manini, azotubaza bangahe twazanye kuri Kristo Yesu. Kristo azotubaza intama ziwe. Rero ntivyoroshe hanze. Jewe ndemeza neza ko twebwe ino abantu bakora ubwungere bari mukuri bahura n'amadefi ari reyere. Ibihugu turimo ni ibihugu by'abantu bavuye ku Mana babahakanye badashaka kumva ivy'Imana, kandi n'abantu bavuye muri Afrika bujyanye mu barungika bari bafise imitwaro barabumvira barasenga bakiri hariya ko bifuza visa mu kazi basayira bakazironka, bifuza abagabo mu kumure bakabaronka, bifuza abagore bijya byose mu baprometa ngo bararonsa umugore baronsa umugabo. Iyo bashitse ngaha baba nk'abanya Israeli bashika mu gihugu c'amata n'ubuki bakanwa amata bakajya ubuki bagaca bibagira Imana yabakuye muri Egiputa. Rero kugira ngo bagaruke mu nzira y'Imana hari abandi bungere ngaha bakoresha. Nashaka no kubwira abungere bari muri Afrika, burya ne bushobora kuba bungere muri Afrika ngo mungere kandi mu bungere muri Canada. Ayo mandone mushobora muri kubwira abantu ngo nguri umwungere wabo nguri apotre wabo umuntu ari muri Canada ntuzi ingene yaraye ntuzi ingene yavyutse, bareke warungiye nk'abamissionnaire. Yesu yarabarungitse ni mugende nzo ndi kumwe namwe. Bageze ba Paulo baragiye bashinga amashengero, bibagoye nivyo barasubiriye Yerusalemu, mugabo Yerusalemu ntiyari nyuma yabo n'ibiki. Dara ko ndavuga iki kintu ni kintu kidasanzwe kuko niyo defi za mbere zitwe dufise abakristo usanga ari umukristo muri kumwe mugabo kandi afise ahandi hantu ayoboka. Ibyo byose ntivyoroshe, biragoye rero kuba umwungere. Nico gituma kenshi usanga abapasiteri ngaha byiza umuntu aca ashira ingufu cyane mu kurondera abakizwa bashasha kugira ngo bafatanye urugendo bagire iki n'iki. Rero ni ivyoroshe muri kino gihugu ko bisaba uburyo bwinshi. Ishengero rirazimvye, amasare twebwe dufata canke amashengero canke ayo tugura, uravye amahera twe twaguze ishengero tugiye muri Afrika kuyagura ibibanza twogura amakarti. Rero bivuga ngo ntivyoroshe, bisaba uburyo bwinshi. Ikindi kira kabiri, abakristo ngani bafise umwanya nko muri Afrika, abantu barakora kandi birumvikana kuko bafise beaucoup d'obligations, bategeza kuja kwiruka no kurondera ubuzima. Ntushobora kuronka abantu birigo bazinduka barasenga bakarara barasenga. Muri Afrika abapasiteri ashobora kuronka n'abaprotokole batanu n'abamuntu bagurira ibirato gahanye, ahubwo utegeza kubibahanagurira. Turi abapasiteri bazinduka bakura neje kugira ngo abantu baronka aho baca. Donc nuvuga ngo ngaha je ndizera ko umuntu ngaha akora igikorwa c'ubwungere.
amen amen. Pastor, muri warubizi hariho opportunity ntigera ni n'ikintu Imana yatuganirije ko iyo tugize umutumire dutegerezwa kwihanisha abantu bakakira umwami Yesu. Rero twagira ibibakwe twabaronse umupasteur, nashaka ku bantu bumvise intahe yanyu n'abazoraba iyi ntahe. La fois passée twararonse umuntu yakize yaravye intahe yari imaze amezi 5, umuntu yarafye bari bamubwiye ko afise cancer, afise ikivyimba, kubera umuntu yasenze, umukozi w'Imana twari dufise yasenze arakira. Amen. Rero nashaka ndabahe kano karyo nk'umwungere, sinzi ico mugiye kuganiza abantu ariko dusaba abantu bakira umwami Yesu. Karibu. Yes, ndashaka kubwira mwene data uri kuratwumva, muri Kristo birashoboka. Muri Kristo niho honyene hari urukundo rw'ukuri, kandi muri Kristo honyene niho hari inzira y'ukuri. Birashoboka yuko mu buzima bw'iwawe hariho ibyakugoye kumva no kwakira no gutahura. Birashoboka yuko hari ibyo uri kuraronderera inyishu mugabo udaparvenera kubonera inyishu. Birashoboka ko ushobora kuba warabaye nka jewe, ko warabaye umwana mwiza, ko warabaye mu buzima bwiza kumbure, mugabo mu buzima ugasanga hari ibindi bintu bije kugucarajenga. Urashobora kuba no madefi y'urugo uvuga ati naje ndifuza urugo rwiza rurimo amahoro, ndakunda abanje. Urashobora kuba uri mu bihe bitandukanye. Ndiko ndabwira umuntu wari we wese mu gihe harimo, ushobora kuba ari n'ingwara ufise cyangwa ukaba uvuga ati ndifuza nanje guhindurirwa. Ndagomba kubwira Yesu yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo data arakora na bugingo n'ubu naje ndakora. Mu gukora kw'Imana harimo urukundo, mu gukora kw'Imana harimo kugira neza, mu gukora kw'Imana harimo guhindurira umuntu amateka. Rero mubo Kristo yapfiriye ngomba kukubwira ko wewe urimwo. Yesu yarakwiyumviriye ko wewe utarabaho, ibiriko birakubako bitarabaho, ata kintu na kimwe kiragushikira. Kristo yarakwiyumviriye ko. Ndagomba kukubwira ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo umuntu amwakiriye vyose biba bishasha, vyose bikigwa bishasha. Yarampinduriye. Nukuri Paulo yigeze kuvuga, aravuga ngo kera nta bantu twarimo, ndimwe muri abo utashobora kwizigira ngo wumve kubera uko nari nteye muri karakteri nuko nakora ibintu. Mugabo Kristo yarampinduriye, yankuye mu bintu bigoye, ama addiction y'ubwoko bwose, addiction mu kaboregwe, addiction mu busambanyi, nari ngeze ku rwego rugoye. Ndagomba kubwira ko nageze ahantu ntagikunda umubiri wanje kubera ivyo nkora. Narageze ahantu numva yuko ndi degute, narababaje umuntu nkunda cyane gusuma ibindi byose. Narabaye umuntu akomeretsa kubera yuko ntazi uko nanje no bivamo. Mugabo Kristo yarampinduriye. Rero nagomba ndagusabe kuno mugoroba canke kuno musa aho buri hose, niwo wumva iki kintu utangure wizere Yesu, kuko Bibiliya iravuga ngo nibatura n'akanwa kabo bakatura ko Yesu ari umwami n'umukiza, bakizera yuko yapfuye akazuka, bakizera ko ari we tanguro kandi ari we iherezo, kandi ko azogaruka aje kujana, bazokizwa. Cyo ni ikintu Kristo yavuze. Ikindi ngo nitwatura ivyaha vyacu tuzokizwa. No kuvuga ngo ivyo bikubamwo ukwiye kugera ahantu ubisohora. Umutima wawe ntiwaremewe kubamwo amasouvenir mabi, ibikomere vyo muri famiye, ibibazo wabonye. Umutima wawe waremewe kubamwo amahoro, umunezero n'urukundo. Iyo umuntu akize mu mutima n'umubiri urakira. Ngomba kubwira umuntu bafise ingwara atazi ngene zaje. Iyo dukize mu mutima umubiri urakira. Nari ngwaye mu mubiri, nabanje gukira mu mutima, ha mubiri urabohoka. Nigo rutonde. Imana ibanza gukiza umutima, ha mubiri ugahohoka. Rero nagomba niba buri kuranyumva uvuga uti sindi ngorane, ndi nyishu. Uvuga uti sindi kibazo, ndi nyishu. Uvuga uti sindi wa wundi abantu biyumvira, ndi uwo Kristo yateguye. Ndagomba guhura na Kristo, ndagomba kukubona. Urashobora gusengera isengesho ukavuga uti data uyu munsi ku mugoroba ndasize vyose, ivyo nakoze, ivyo navuze, ivyo nakoze mu kutamenya, ndaje kuri wewe, ndakwakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'ubukiza w'ubugingo bwanje. Uyobora ubuzima bwanje, aba ari uganza muri jewe. Ndaguhaye umutima wanje, aba ari we data ubamwo. Niyambuye ibintu vyose,
ndahagaritse ibyo nahora nkora, ndahevye kwifuza, ndahevye kuraba, ndahevye gukora, nje kuri wewe data, aba ari unyigisha, aba ari unyobora, aba ari umwami w'ubugingo bwanje. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data, niba wafuza aya majambo, ndagomba kuguha inkuru nziza. Muri Zaburi haravuga ngo nzokwigisha, ndakwereka inzira ukwiye gufa. Ikindi cya kabiri, ndakwifurije kuronka ishengero no kwegera umwungere. Ni waba ubona bikugoye, urashobora kwegera iki kiganiro, barashobora kuguha ushobora kugufasha, hama bakagufasha neza kugira ngo urugendo rwawe rutangure neza, ushobore no kubandanya. Reka dusengane nawe aho wowe uri hose. Uwera Mana ugororotse, ijambo ryawe riravuga ngo ukuboko kwawe ntikubaye guto kugira ngo gukore. Ushika hose, ubona byose, ushobora byose. Ndasenze mu izina ryawe Yesu Kristo, kubw'imbaraga zibohora, kubw'urukundo rwawe rukiza, kubw'impamvu zawe, ndakwereka mwene data hari. Data, uzi umutima we gusuma uko yize. Hari icyo wavuze ku buzima bwiwe, hari icyo yari yaribwiye ko ari, hari n'icyo wateguye ko ari. Data, uno munsi ku mugoroba abe ishikanwa ryawe, abe data impamvu zo kubaho ku bwawe, ndamushize mu maboko yawe. Ndavuze ngo ikiri mugera cyose cyo mutima wiwe gipfe mu izina rya Yesu Kristo. Ndamwatuye ko kubohoka, ndamwatuye ko gukira, nsambuye ingwara zo mu nda, nirukanye impwemu mbi zikorera mu bwenge bwiwe, ncagaguye imigozi yose, ndakuyeho data ibiterekwa ko byabaye mu mutima wiwe, ama mauvais souvenir, ibikomere byo muri we, ivyo yumvise, ivyo yabonye, ivyo bamubariye, amajambo mabi yose yumvise, ndayahinduye ubusa, n'inama z'amabi ndazihinduye ubusa. Ndamwatuye ku bwami bw'amahoro. Ndavuze ngo data abeho, 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 abeho muri Kristo Yesu. Ndagushimiye mwami ko byumvise kandi ko bikoze. Ndabisenze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. 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 Pastor, ndagira ndabashimire. Murakoze cyane. Nibakwe n'ubuntu kubagira mu kiganiro wari ubizi. Nibakwe kubagira muri Phoenix mu ishengero rya CRC. Turabahaye kandi ikaze. Ukuri ndanje ndabakeje aho muri CRC. Ni CRC? Yes. Ndabakeje kubw'umwaka. Umwaka si ikintu gito. Ugendana n'Imana n'ubwo ugendana iminsi ibiri ukabana ugendera umwizigirwa si ikintu gito. Ndabifurije cyane mu ishengero n'igikorwa mukora kubona Imana. Amen. Kugendana nayo ibahezagire. Umwami Yesu ahezagire ibikorwa byanyu. Abagwiriza abakizwa. Abagwiriza abakizwa, nimwaronka abakizwa muzoronka abakozi. Kandi nimwaronka abakizwa, mpwemu w'Imana azokora. Igishengero rya mbere niko ryari ribayeho, ngo basangira byose, bagahuza byose, bakamanyagura imitsima, ngo bakagabura ibyabo, ngo nta mukene yarimo. Ngo maze nguhoraho ngo akabagwiriza abakizwa. Ntiyabagwiriza abaza mu ishengero, yabagwiriza abakizwa. Rero nico ndabifurije sagesse y'Imana, ndabifurije imbaraga z'Imana n'igikundiro kuri bose. Ndifurije ishengero muri Arizona muri rusangi ubumwe buva ku Mana. Amen. Abantu babe mu rukundo bakorana. Amen. Urakoze cyane Pastor. Shimira abantu bose twabanye mu kiganiro. Jewe nagize ibihe byiza, nditeze n'abantu bazokurikirana ino video ko hari ikintu bazohindura mu buzima bwabo, ko hari abantu bazokwakira umwami Yesu, hariho abantu bazokira. Nukuri ndashima Imana kubwo ibakwe yatugiriye kuduha umukozi w'Imana kuri warubizi. Rero abantu bose badukurikiranye, Imana ibahezagire. Abazokurikirana ino video haheze iminsi, nukuri Imana izoba ibahezagire kandi izogire ikihinduye mu buzima bwanyu. Rero je nabateguriye kino kiganiro, nitwa Darlene Irakoze. Kino kiganiro iminsi yose kwa gatatu 5:30 niho kiba. Nukuri turasavye mubandanye mugira subscribe
subscribe, share, like, gira notification kugira ushobore kubona ikiganiro gisohotse. Nukuri ugisharinge n'abandi, nivyo bintu tumaze imisi tubona. Ufashe ntabwo twese nama nabivuze, ntabwo twese tuzohagarara ku gatuti ngo tuvuge, ariko gufata ijya link ugayishira kuri stat, nukuri ntuzi uwiza guhura nayo kandi ntuzi aho ubuzima bw'umuntu buza guhindukira. Nukuri ndabasabye mu sharing, ndabisubiyemo mu liking, mugire na subscribe kugira iki kiganiro kigere kure kandi ubwami bw'Imana nukuri tubwuzuze, abantu bahinduke twakira umwami Yesu, abantu bakira umwami Yesu bave mu buzima bubi baze baronke ubuzima, baronke ubugingo buhoraho. Nukuri ndabashimiye abantu twabanye mu kiganiro, Imana ibahezagira. Abantu bafata no mashusho naho tutari muri studio zaba Rubizi, turagendana ni babandi nyene nababwiye ngo nabizigirwa ni Leani Media, mu barondere abamaze kubarondera, ndazi yuko bamaze kubakorera ibintu vyiza. Imana ibahezagire, namwe mwabarondeye nabo nyene barabashimira. Nukuri n'abantu bakora ibintu vyiza, mu barondere, ndazi yuko mutazogaye. Imana ibahezagire, bye bye, ndabakunda. Wari ubizi?